Bonjour les élèves. On vous a dit que je suis mort. Et pourtant c'est faux. Je suis vivant. Je suis venu pour vous rassurer la sécurité. turayahera mu karere k'ibiyaga binini muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abantu bitwaje ibigwanisho barishe abasivile 14 mu bitero bibiri bagavye mu buseruko bw'ico gihugu. Abategetsi bo ku mutumba ubwo bwicanyi bwabereye ko bagirije umuhari w'iterabwoba ADF kuba ari wo wabishe. Ubwicanyi bubaye mu gihe abasirikare ba Kongo na Uganda bamaze amezi atari make bariko baragerageza kugwanya uwo muhari muri ako karere. Umukuru w'ishirahamwe rya Societe Civile muri ako karere Konis Katuo yavuze ko abagwanyi ba ADF bateye ikigwati ci Mamove mu gatondo ko ku munsi wa gatandatu bica abagore 6 n'abagabo 3. Meleki Mulala aserukira Societe Civile muri Kivu y'Uburaruko yavuze ko mu kindi gitero cabaye mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu nyene ADF yishe abagabo 5 ikisima kwibarabara rikuru rigana ku rubibe rwa Uganda. Nawe nyene avyagiriza abagwanyi ba ADF. Muyavugwa hanze y'umugabane wa Afrika, ibitero vy'Uburusiya muri Ukraine biracabandanya. Uburusiya bwaragavye ibitero bishasha vya misile ejo ku munsi w'Imana ku bisagara bibiri binini vya Ukraine arivyo Kiev na Kharkiv. Ni mu gihe abakuru b'ibihugu indwi bitunze kuruta ibindi bihurikiye muri G7 biri mu nama mu Budagi itumbereye guca inzira nshasha zo gukumira Uburusiya. Umukuru w'igisagara ca Kiev Vitali Klitschko yavuze ko amazu abiri y'amagorofa abamwo abantu yatewe, hafi umuntu umwe n'abandi 4 bakomeretse. Washington, ijwi rya Amerika. Mu Buraya, abakuru b'ibihugu bihurikiye mu mugwi G7 bitunze kurusha ibindi ku isi barakoranye mu nama mu Budagi kuva ejo ku munsi w'Imana. Biyemeje gukomeza urunani mu kugwanya Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya, mu gihe baganiriye kandi ku kuntu bogabanya ingaruka z'intambara nk'ibiciro by'ibifungurwa byaduze hamwe n'amasoko ntanganguvu. Chancelier y'Ubudagi Olaf Scholz yavuze ko igihugu ciwe hamwe na Amerika bizokwama bikorera hamwe mu gihe haje ikibazo c'umutekano muke wa Ukraine. Perezida Biden yatangaje ko ibihugu vyo muri G7 bizohagarika kugura inzahabu y'Uburusiya, ibihano bije bikurikira ibindi ivyo bihugu vyafatiye Uburusiya inyuma yuko buteye Ukraine. Hambavu y'ibi bihano, ivyo bihugu vyatangaje ko bigiye guhangana n'Uburusiya mu kwemera gukora imigambi y'iterambere nko mu kubaka inyubakwa mu bihugu bikenye izo zizotwara amamiliyaridi 600 z'amadolari. Uyu mugambi wemewe na Perezida wa Leta Zunze za Amerika hamwe n'abandi bari kumwe muri ivyo bihugu vya G7 aribo Canada, Ubudagi, Ubutaliyani, Ubuyapani, Ubufaransa n'ishirahamwe rya Buraya. Washington, ijwi rya Amerika. Muri Afghanistan, inyuma ya nyamugigima ihitiye, ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryavuze ejo ku munsi w'Imana ko ririko rirakurikiranira hafi ingwara zandukira zishobora kwaduka mu bice vyabayemwo iyo nyamugigima. Abategetsi bo muri ako karere baragabisha ko abanyagihugu barokotse muri iyo nyamugigima yabaye ku munsi wa gatatu w'indwi iheze baharugwa mu bihumbi bashobora kwandura ingwara. Abategetsi ba Afghanistan bavuze ko abantu bashika 1,150 bishwe na nyamugigima, abandi benshi barakomereka hamwe n'amazu ibihumbi yasambutse. Amatohoza yakozwe na ONU yerekanye ko abana hafi 155 bari mu bishwe n'iyo nyamugigima hamwe n'abana 250 bakomeretse. OMS ivuga ko yongeye inguvu kugira abanyagihugu ntibandure ingwara nka kolera, agasama hamwe na COVID-19. Abategetsi ba OMS bavuga ko kandi ko imiryango iharugwa mu majana yagize ingaruka za nyamugigima iba hanze aho bataronka n'ico bifuka. Ishiramwe mpuzamakungu hamwe n'ibihugu bibanyi na Afghanistan
barafashije mu kurungikira imfashanyo za mbere abazikeneye, ariko gufasha ibihumbi by'abanyagihugu bakeneye imfashanyo biracagoye ku bihugu byo mu mahanga, kuko ico gihugu cahagarikiwe imfashanyo n'amakungu kandi cyafatiwe ibihano mu byo guhanahana amafaranga kuva aho abatalibani bashikiye ku butegetsi. urakoze Aloyizi Bigirimana. Mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu @radioyacu.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Aderesi yacu ni VOA Radio Yacu. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuva 7 gushika 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Inama ya 26 y'abakuru b'ibihugu n'abaguverinoma b'ibihugu 54 bihuriye mu muryango wa Commonwealth yarangiye mu mpera z'iki cyumweru gishize. Iyo nama yaribereye ku nshuro ya 6 ku mugabane wa Afurika, yitabiriwe n'abantu bagera ku bihumbi 4. Ibindi bihugu 2 bya Afurika, Togo na Gabon, byawinjiyemo byose hamwe bibaye 56. Mu gusoza iyo nama, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yagarutse ku ndangagaciro ngenderwaho z'uwo muryango. Ku murongo wa telefoni Kigali ndi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Assumpta Kaboyi. Assumpta Kaboyi, wiriweho? Niriwe neza Venuste. Iyo nama ya Commonwealth warayikurikiranye kuva igitangira. Muri rusange ubona yaragenze ite? Muri rusange nakubwira ko inama yagenze neza pe. Yagenze neza cyane kuko kwakira abantu bangana gutya, ndibaza ko ari bwo bwa mbere u Rwanda rwakiriye abashyitsi benshi kandi bo mu rwego rwo hejuru. Kumva mu Rwanda hari abakuru b'ibihugu barenga 20 na baza guverinoma bageze kuri 30 ni ikintu gikomeye. Bose bakaba barakiriwe, naringiye kuvuga ngo baguwe neza, wenda ibyo bizwi na bake, ariko abenshi batangaje bavuze ko bishimiye uko bakiriwe mu Rwanda muri rusange. Na Perezida Paul Kagame yarayashimiye abanyarwanda muri rusange, abagize imirimo muri iyi nama bose yabashimiye, ariko by'umwihariko abashinzwe umutekano avuga ko abashimira cyane kuko umuntu wese witabiriye inama nta kintu na kimwe yigeze agira iki kibazo. Abo banyarwanda bashimirwa uko bitwaye muri iyo nama, hari ababyungukiyemo muri rusange nabo? Hari ababyungukiyemo cyane, yewe n'amajwi ijwi ry'Amerika rifite ryavuganye n'abakunzi b'ijwi ry'Amerika, hari abavuze bati mbega inama idusigiye amafaranga. Mu kanya ndaza kubakumvisha, bavuga bati baba ari abo mu rwego ruciriritse bakora ibintu biciriritse, baba ari n'abari mu rwego basanzwe n'abantu babifashije cyane, bose bahuriza ku kintu cy'uko iyi nama yabateje intambwe. Mbwira umwe wavuga uti ukamudomaho uti nk'uyu yarambwiye ati nabyungukiyemo. Reka nkumvishe umucuruzi uzwi mu Rwanda Sina Gerard, yaravuga ati nungutse amafaranga, nungutse amaboko, kuko nagiye ngirana guhana amanimero n'aba bantu bo hanze, tugirana ukuntu tuzanabonana nyuma y'iyi nama. Uwo ni umwe. Natwe turi mu baguriwe kandi mu babyungukiyemo, kandi batungukiwemo ngo birangire, ahubwo ni ubuzima bukomeje bwagutse. Kuko navuga ko mu baje umubare mwinshi ni abatahanye akabanga kimwe n'abakamenye. Ikintu cya mbere ni akabanga, baragakunze, barakarya, baragakoresha, kandi bakagira n'impamvu baragatahana. Kandi mu bo twagiye tuganira nabo ugasanga intero ni ko dukwiye gukomezanya imikoranire, imivuganire, kugeza ubwo twareba ko twaguka mu gukorana. Uwo ni Sina Gerard wabyungukiyemo. Ariko se uretse Sina nta wundi utari umucuruzi? Abanyarwanda batuye Kigali bose ntabwo ari abacuruzi, nta bandi washoboye kuvugana nabo babyungukiyemo? Hari undi muhanzi twavuganye witwa Nsabimana Leonard, ni umuhanzi wo mu burengerazuba bw'u Rwanda, aba muri Rubavu.
yaje nawe yatumiwe nawe gucuranga hano mu Rwanda, hano muri Kigali. Avuga ko aribwo bwa mbere yacuranze agahabwa amafaranga menshi ku buryo agiye kugura ikibanza kubera CHOGM. Ibi ngibi ntabwo bisanzwe kuko nta munsi ndaririmba ahantu ngo bamembe amafaranga arenga miliyoni imwe y'amafaranga y'u Rwanda. Ariko niba nkoze igitaramo inshuro ebyiri, leta y'u Rwanda ikama agaciro kama amafaranga arenze miliyoni 2. Njyewe ni ibintu mbona bimeze nk'ibitangaza. Ikintu cya mbere ngiye kujyanira umuryango, urumva deja tubonye hari Igisenya parcelle zirahendutse. Ubu ngubu dusiye twibikaho parcelle binyuze muri CHOGM, kandi nabaga mu nzu y'ubukode. Ngiye kugura parcelle. Asumuta Kaboyi, kubona uwo mujyi wa Kigali warashoboye kwakira abantu bagera ku 4,000 mu gihe cy'icyumweru, urambwira ababyungukiyemo, ariko se nta n'ababihombeyemo? Urakoze Venusti, nakubwira ko muri rusange iyi nama igitangira abantu bari babanje kugira ubwoba, baravuga bati inama iratangiye, tugiye kwakira abakuru b'ibihugu benshi, bakagereranya n'abandi bakuru b'ibihugu bigeze kuza mu bihe byatambutse, ugasanga ubuzima bw'abanyakigali busa nkaho bugiye gusubira inyuma, abantu batagenda imihanda ifunze, bakibwira bati noneho birarangiye, ubwo ari benshi nta muzongera kuva mu nzu. Ariko mu ntangiriro abantu bavuye mu nzu, ugasanga wenda umuhanda ufunze akanya gato, nyuma y'iminota 10-15 abantu bakagenda. Byabaye nk'ibikomera kwa gatanu, ubwo hatangiraga inama y'abakuru b'ibihugu, none ubwabo bafungura n'inama, nibwo babonye imihanda ibaye ingorabahizi, abantu bakagenda bagira hanga bagasanga umuhanda urafunze kandi batazigiye uza gufungurirwa. Umuntu agahagarara isaha, agahagarara amasaha 2, agasubira inyuma akajya gushakisha. Navuga ko hari abantu kwa gatanu batabashije gukora imirimo yabo neza kubera icyo kibazo cy'imihanda, n'abo bayobozi bakomeye bari mu nama i Kigali. Ariko ubwo ndavuga nanone ibyabaye gutyo nibyo abantu begereye aho izi nama zaberaga cyangwa se abayobozi aho bacaga. Ariko mu tundi duce nk'abantu bari bibereye za Nyamirambo cyangwa se n'ahandi batakeneye kuza hano ku Kimihurura, nibaza ko nta kibazo bagize. Ariko abacaga muri izi nzira za Kimihurura, abacaga muri izi nzira zo ku kibuga cy'indege, bahuye n'ikibazo gikomeye cyane cyo gutinda mu muhanda. Hari nk'umuntu ashobora kuba yamara amasaha 4